mwagize neza kuba muri ko muradukurikirana. Ikiganiro nibwirwa mwagiteguriwe na Becha Power, jewe nanje ndiko ndakibashikiriza Itade Havyarimana. Uyu munsi twagomba turabire hamwe ibihugu 10 byo muri Afrika vyagiye bihindurirwa amazina. Mumenya yuko inyuma y'izina rihabwa igihugu haba hinyegejemo kahise kabo. Ivyo tuzobirabira hamwe mu biganiro byo hari. Bwa mbere tuhasanga igihugu cy'ubwami bwa Eswatini, aho bagihaye iryo zina mu mwaka wa 2018. Eswatini rero gisigura igihugu c'abaswazis mu rurimi rw'abaswati. Cyahora cyitwa Swaziland, aho iryo zina ryari mu ndimi zibiri, igiswati hamwe n'icongereza. Akaba ari nayo mpamvu umwami Muswati wa gatatu yaciye ahindura izina, aho yavuze ko ari bo bonyene bari bagifise izina ryo mu bukoroni bw'igihugu cyabo. Ku nshuro ya kabiri tuhasanga Cape Verde, aho nabo bahinduye izina ry'igihugu cyabo mu mwaka wa 2013. Cyahora cyitwa Republique de Cape Verde, bakaba barihinduye kubera ko bari barihawe n'abaportugie mu mwaka wa 1444. Bwa gatatu tuhasanga igihugu giharanira intwaro rusange ya Congo RDC mu mfunyapfunya, nacyo cyahoze cyitwa Congo Belge, mu nyuma Zaire, aho Joseph Désiré Mobutu ariwe yari yagihaye iryo zina. Ariko mu mwaka wa 1997 Laurent Désiré Kabila yaciye acitwa RDC. Bwa kane tuhasanga igihugu ca Benin, aho cyahoze cyitwa igihugu ca Dahomey, mu nyuma cyitwa ubwami bwa Dahomey, aho cyari ikibanza gikomeye mu rudandazwa rw'abantu. Cikukiye mu mwaka wa 1960 ku izina ry'igihugu ca Dahomey. Mu mwaka wa 1990 niho cyitwa igihugu ca Benin, bikozwe na Mathieu Kelkove yari perezida wacu ico gihe. Bwa gatanu turahasanga igihugu ca Namibia, cyahoze cyitwa Afrique du Sud-Ouest Alema, aho n'ibisagara vyaho vyari vyahawe amazina y'ikidagi. Mu mwaka wa 1990 niho cyiswe Namibia, ariko abanyagihugu baryohewe kuko bari baramenyereye ayo mazina ya kera. Ku nshuro ya gatandatu turahasanga igihugu ca Burkina Faso, cyahoze cyitwa Haute-Volta. Iryo zina ryari ryavuye ku ruzi rwo muri Afrika y'ubuseruko wisuka muri Guinea. Mu mwaka wa 1984 niho Thomas Sankara yagiha izina rya Burkina Faso, bisigura igihugu cy'abantu b'abashingantahe, Pays des hommes intègres mu Faransa. Ico gihugu cari gisanzwe kivuga indimi zibiri, Ikimole n'Ikidula. Burkina Faso rihuza izo ndimi zose. Burkina gisigura abashingantahe mu Kimole, hamwe na Faso gisigura igihugu mu Kidula. Ku nshuro yindwi tuhasanga Zambi, aho cyahoze cyitwa Rhodesie du Nord, kubera ko ico gihugu gicamo uruzi Zambeze, baciye bafatira kubwo ruzi bakitwa Zambi. Ku nshuro y'umunani tuhasanga Zimbabwe, cyahoze cyitwa Rhodesie du Sud. Mu mwaka wa 1979 cyari cyahawe izina rya Zimbabwe Rhodesie, mu nyuma cyitwa Zimbabwe. Ku nshuro y'icenda tuhasanga igihugu ca Ghana, aho bari bagihaye izina rya Gold Coast bivuye ku nzahabu nyinshi zari mu ico gihugu. Mu mwaka wa 1954 niho cikukiye cyitwa Ghana, gisigura umwami w'intambara. Ubwa nyuma ariko bw'icumi tuhasanga igihugu ca Mali, cyahoze cyitwa Soudan France, ni kuvuga Sudani y'Abafaransa. Cyagiye kirahabwa amazina menshi, ariko mu mwaka wa 1960 niho cikukira ku izina rya Mali, bivuye kuri Modibo Keïta yari perezida w'ico gihe. Iryo zina riri mu rurimi rw'Ikibambara, gisigura imvubu, igikoko gikomeye haba mu mazi cyane ku isi. Itorangiza tutongeye kubashimira kuba mwadukurikiranye. Ikiganiro cyari bwirwa magiteguriwe na Becha Power, aho mugisanga ku mbuga za Facebook, YouTube hamwe na Instagram za Becha Power. Nayo jewe nari Itade Havyarimana.